JEANJOS PARFAIT ico namushimiye canke ico namukundiye ku buryo twotangura nawe gukorana nuko nabonye ari umuntu yitanga cyane urumva kandi akunda ikintu igikorwa ciwe akunda umuziki mugabo ntiyarafise ahantu cane cane abiserurira urumva yarabikora bigarira mu bajama mu bagenzi turahura anzaniye clip video yiwe ko tuyikorana ariyo urakoze man je muri je ndabona ko ari umuntu yitanga kuko ikintu cyose namubwira ni iyi clip yawe tuyikora uko tubigenda uko yarabitahura kandi akabitahura n'ingoga nanje ngaca mvuganye muri je naca mbona yuko byo bavyiza ntibigarukire ngaho nibe bya bikorwa bya mizima byo gukora ugashira mu buryo mu gikorwa cawe amabika bigaherera ngaho why not tutogira ibyo bikorwa tutobishira hanze ukaba officially umuririmbyo muri Green Pictures ikagusupportinga ikagufasha kugukurikirana ibyo bikorwa bya tukabigeza ku rundi rwego niyo mpamvu twaca tubishira tubiyagako neza hama tubishira mu ngiro ikiringo muri uno mwanya twabaye turafata nk'ikiringo c'amezi 6 tubanza kwanza dukorane kuko sinoca mvuga ibintu by'umwaka uragoye aracho gushamo utuntu tutugorane hirya nino ugasanga birabaye down gabo muri ayo mezi 6 twihaye twenyene kwanza tuvuganye reka dukore muri ayo mezi 6 ku buryo nitwabona ko twateye indi ntambwe hama tuzokongireka ikindi kiringo yabaye shwa igoye cyane ego mugabo twayisemwo parfait kuvuga ko mukumiriye Meloveness nuko na Meloveness dufise ibindi bikorwa byo byinshi biri nyuma nayo nyene vuba muzobibona murakoze ku mijambo gusa ikintu uvuga mama waje neza ko indirimbo yoba ari kubaho ya mbere ni ya mbere ngize muga audio yari yakozwe avant ko umuntu agira clip hama nashoboye kwikorera nayikoze muri Afro Music producteur yitwa Jospin no wakaravuza guitar we yayiproduije kure muri afunise rya kwacece haraciye hari nko mera za 2016 hama ikintu novuga gusa kimwe mwakumuraza ati none kumenga icambere siguye gato indirimbo normalement urukundo urumva ko harimo ikintu kimwe harimo urukundo harimo en fait kujya uzi urukundo rugenda ubona ko harimo na mariage ndani harimo le bonheur harimo kunezerwa harimo imana mu camake so ikintu gihari indani cyambere ico indirimbo irimo mariage twese turabizi neza mariage nta handi va so ni nk'ingabire iva ku mana hama ivyo byose nico tumona havamo kuko apart mariage sinovuga ati ngo sinovuga ko ari convention sociale sivuga ko ari ikintu kiri ni institution divine ku bantu bose so ico novuga gusa kimwe kuri ibi mariage ngana nashoboye kuvuga bona ko ari indani kujya abantu bose bameze ugomba kugira mariage harimo urukundo hariho ama promesse harimo kwizerana kugira confiance ama engagement harimo ibintu byose indani cyo tumugenda ubona ibintu byose ko bigenda bikurikirana hama nta kindi gishobora kuzamwe inyuma atari iki imana yo nyene nishobora guhezagira igikorwa so cyo tuma wumvamwo indani imana hama mwabaje ikindi kimwe ntibagiye makumuraza aho mvugiriza cyangwa iziki so ndavugiriza nahora nkorera umuziki cyane muri CLM aho Christian Life Ministries niho nahora mvugiriza mugara cigiye kirekire kubera ubu ntakiyonkangira umwanya muremure kwera akazi karantwara apart yibi umuntu afite ibintu byinshi bakari yungamo ikintu novuga kimwe kuri Grand Pictures sinogirwa ndavuga ibintu byinshi je mu buzima apart yibi ndumu artiste mvuze si ndumu artiste kuririmba gusa ndumu artiste no mu madomaine atandukanye apart ivyo je sanze nkora ibindi ndumuganga apart ivyo iyo urakora ikintu urashiramo passion urashiramo habarimo umuhamagaro uritanga ndiko ndaraba ukungene Grand Pictures so ntimwe muraja kure ibikorwa byo ni ibintu turaba umuntu ashobora kuvuga ati abantu barakora apart yuko bakora bafise igikorwa cyiza canke bameze bakora arafise ikindi kintu atandukanye ko n'abandi nzi baba videas canke abandi baba bakora canke apart Grand Pictures afise ikindi kintu aba Grand Pictures ifise ikindi kintu nabonye ifise nibo bantu
en fait baritanga ico ni cambere bakora igikorwa nk'aba vrai artiste ntibakora igikorwa nk'abantu menga muko murakorana n'umuntu ntibakora nk'abantu bakubarondera amahera yonyene gusa n'abantu bakora kuko nakari ko bakora igikorwa bafise passion bafise umva bafise sinovuga vocation mu kintu bakora bitanga naho batababonye amana batababonye ikintu kimwe bakora ikintu bakunze en fait abo nico bituma bankwega numva shakorana nabo kurusha abandi. Reka ndahuza akoze Bujumbura TV ndaifuza nikaze amahoro munezero muri Bujumbura TV right ndi kumwe na CEO wa Grand Pictures nawe ni Suyundi ni Landry SB ndakuramukije mta yo Bujumbura TV salama safi wewe busanina oh yeah Landry wadukoranije no muso kwenza abandi sanamesha makuru babwira ibikorwa vya Grand Pictures ushaka kumenya mu ncamake Grand Pictures kidutegurira iki abarinzi yasinyishije muri Grand Pictures ni inde nande so ni babiri mugabo no musi twashimye kwerekana umwe ari we JEANJOS PARFAIT ibikorwa byariwe donc turetse no kubishira hanze cyambere cyasohotse le premier zuno mwaka nyene ego twashimye kumushira hanze nkuko ariho na Loveness n'abandi nyene bazoza nyene tuzogenda turashima. Grand Pictures umaze iminsi ukora ibikorwa bimeze neza cyane ariko twara tukubona mu activity atandukanye n'ayimesha makuru wari mu gacere karenze cyane mwari mu biki bimeze gute ama projet ya Landry hamwe na Grand Pictures zimeze gute tuzitege gute so mu gacere tumaze iminsi turimo kwari kwiyubaka kwanza tumenye ico abarundi bakunda n'ico abanyamahanga bakunda kugira tubashe kuba penetramo neza now twabwira ko Grand Pictures ije kandi byinshi mugiye kubironka byiza kugira usha gusinya na Grand Pictures nk'umuririmbyi bimeze gute bigenda gute mu muraba gute so turaba umuririmbyi yitanga ari serieux kandi akunda igikorwa ciwe atari wa undaguma yicaye mu nzu ngo arindire ngo swat ngo management ngo nyo ngitegerezwa kumurondera orchestre fou ibyo atari byo no kuvuga ni banza kwanza wita umukore uvuge werekane wa mwe tufise imbere yuko uronka ugufasha ego Landry agiye gukora mwanya gute na Parfait wameze 6 muzokorwa bingana gute so nitwisho nkuko nabivuze muri conference nkunda ibikorwa byonyene bizovuge muri ayo mezi 6 muzovuge ni ebana bashitse kuri iki bakoze iki nimwasanga twagiye down nimuzobure kutabivuga muzovuge ni bwa bundi ibintu biyemeje ntabyo bagize ego nabandi muririmbyi muha muzosisha muri no misi canke no mu gifashe mu gongo wenyene gusa nakubwiye ko ari babiri ni babiri mbwa mwatweretse tutaramwerekana kuko twege dukora ikintu bivanye n'ikiringo na etape ikiva guhuruduka ko nk'ubu ejo nitwaca dukorana ngo twerekane undi oya twanje kwanza kwerekana uyu après tuzoca tubereka undi. Murakoze cyane. Merci nawe. Toujours ni Bujumbura TV ni big kuri micro ni Scott kwenye camera right there. So turi kumwe n'umwe yasinyishijwe muri Grand Pictures katumwakene agende ko yidondora turamukije mutaha. Murakoze naje ndabaramukije. Yitwa JEANJOS PARFAIT. Ubwo bwiza cyane. Merci murakoze cyane. Baje gusinja muri Grand Pictures ni Grand Pictures maze igikora irongowe na Landry SP wowe ku bwawe bigiye kukungura iki mu muziki wawe usanzwe gukora. Ikintu cyambere novuga ikintu giye kunyungura nuko ubwa mbere umuntu arakora ama audio agakora kama ibikorwa ntitubikurikirane mba nibaza ko no munsi biko tugiye kubikurikirana cyane kurusha nko vyahora ava nko kugira ngo usinye na Landry canke na Grand Pictures ubwayo company nk'iyi ikomeye wo ku bwawe byagufasha umwe ngana gute kugira wiyumvire usha musinye nabo. Ikintu cyambere novuga kwimvira gusinya nabo icambere novuga gusa ni kimwe Grand Pictures ni company kandi kini naco ni company nziza kandi ikora n'ibikorwa vyiza kabisa namwe ngira muravyibonera hama kini naco kugira nshoye kugira iki nuko muri je mbona kari bo bantu bashobora kugira iki gukora ibikorwa no kurema icyumviro umuntu akeneye mu video n'ibindi bishobora gukurikira. Wowe na Landry mwahuye gute ryari byabimeze gute? Landry kuntu twahuye ndibaza ikintu cyambere ibikorwa nivyo biduhuza w'icambere akaza akora turamukeneye iki naco umuntu agenda abona ibikorwa umuntu akarakora ndibaza ibikorwa nivyo byaduhuje kugira umuntu ashobore completa uwundi. Wowe nka Parfait hamwe na Landry hamwe na Grand Pictures ubwayo yose hamwe company yose mugikora ibikorwa bimeze gute muzokora mwe na gute? Ndibaza ikintu kimwe umwanya tugiye gukorana nawe ndibaza ni 6 mois tuzinga turagira turavyuko niko genda bimeze tuzinga dukorana ama video dukorana ibikorwa byose mu ncamake byereke muri rimvyi kameme. Bafunda gushimira cyane. Naje ndabashimiye murakoze cyane ndashimira Bujumbura TV. Merci beaucoup. Merci namwe.